nigeze no kubaza ikibazo ni igihe nazoba ndi kumwe n'uno muntu muzokomeza guca. This is Flash TV. We shine to progress.
Musa nijari mu migambi nanje sigura nta kintu na kimwe uramusigura uretse ko ejo navuga ibindi gusa nza gusanga bihuriranye na bino bya mbere nja mbanza nja byibagirwa abikoze neza kosa ni iryanje kwizera ati rero coach nta majambo ari formel twafata uvuga no munsi bagerageje kuba ba serieux nagiye ko mwebwe muri serieux tubushimire cyane ko wakunze ugashika hano turazi ko utabikunda mugabo ko wakunze ugashika emera ibizagukurikira ikibura nk'umuti kandi natwa gutegurira Moses kanyana kiwawe Mungu Yesu nashimwe. amen Salamu alaykum. Abo cyambere narezewe cyane tukibitangura nabwo mbona tumesage uzinze ubona arageze ibibazo ko ivyo marire n'umunsi mu biboye cyane bo icyambere turanezewe cyane iyi si Burundi Film Academy no nabantu bakunda ibikorwa bya bagushigikira wahaye umunezero mu byo wagiye uragushikiriza turanezewe cyane niyo mpamvu twahisemo kugaragaza urukundo twifitiye mu bintu n'andi bintu twagiyemo tuyeje kubyumvira turakora mu mfuko tuyeje kora mu mfuko nibanga twarizigamye umutima igumayo kugira ngo tubimenye turashimiye cyane umwe wese giti ciwe yo amashimwe ni menshi sinimwereza ku mushimwe ugira twese sinzi turashimiye kandi uyu mujurnaliste wacu ko yadufashije kuko ntibyari byoroshe turabizi neza ibi bintu navyakunda turabizi neza ibintu ntavyakundana na gato umva byadusabye ubwenge bwinshi imitwe yari kugira tugutore imitwe yari yashusha hariho benshi ngaha bazinutse amatelefone acana kuri mugabo rero hamwe n'Imana byose Imana yabikunze afise abantu twiyumviye twatsinze tukamushikira turi misa kandi twateguye kugira ngo tumuhereze ari hafi zane atumushigirize nakubaha umukunzi wacu solo avuga mu byubahiro byanyu Solo the hero is a hero, the hero is a fighter, is a hero, is a fighter, is a hero, is a fighter.
hero, he's a fighter, he's a hero, he's a fighter. karibu mugabo rero hamwe n'icyo urabona azinduka mu gatondo agenda mu kazi agenda n'umunsi twifuje kuno munsi nikamuza guhura umubwira ati abakunzi banje abutaje nika muramuzi hamwe na ministre sinzi ko mumuzi hanyuma muhure baze kumbwira ati no munsi abakunzi banje twahuye sinzi ko umushora bangutse ariko akamuzanira kugira ngo no munsi nikaze kumukinisha nikaze kumukinisha He's a hero, he's a fighter, he's a hero, he's a fighter, he's a hero, he's a fighter, he's a hero, he's a fighter. kugenderwa n'umuntu uvuga atari ibintu byama igihe cyose twihanganiriza kwanya tukarondera abantu muhinga bw'ivyuma baturabire vyema ntagwe akamurenze mu muhabanza asome asubire kamaze kumushika agica dushikiriza Laisse ni bon. Pandeleza. Okay. Ureza kutengo washaka ibishusho. Jewe shushushi. Jewe. Silwe kaye jewe. ala sante niba ushaka yonyine ashushe sinzi aho ndi buhere kuko je nahora ngenda na programme je burya ibintu byose nkora biba bipanze kenshi yabikinisha na programme
iki rero vyose akunda iprograma bushasha bo inondwi kuri je ntisanzwe kuko ni indwi y'umunezero ni indwi y'intsinzi gusa rero sinzi n'ubundi aho nza guhera naho mpereza ariko ibyo mvuga biza kuba ari ibyo ni bino bintu jesu kubyanga ahubwo bintera ubwoba bintera ubwoba actually jewe uburyo nakuzemwo je ndakunda no gushinga ikintu ariko nakunda kukinshinja ngo sindi umuntu w'ibirori imanza iyo ndiko ndakivuga hari abantu baca bumva umenga no kwikura burya niko jewe kuva ndi muri primaire kurinda heze haba hari iminsi mikuru nibura basi umwana aza kunezerwa noheli bonani pasika iyo minsi je yaba ari iyo gukora kubwo hafi 24 narinzi rero nkura je ntazi ngo abantu baja mu manza gute basabana bate rero maze gukuca ubwenge niho natanguye kuzanda ndagerageza bahense aho maze kubari ngo kuzandiyensera muri isi y'abandi bantu bari normal ariko numva ntari normal ibi bintu ni procedure yagiye ingora ni ikintu nagwanye naco kugira ngo nshobore ku accessing uburyo abantu bidagadura bari kumwe bari mu rwinshi banezerewe bakagira ama evenement yo kunezerwa ikintu cango ariko ikindi kintu cantera ubwoba muri ivyo niko ndavyanaliza nuko Yesu amusasira ibisandasanda aramuririmbira ariko after some time asigaye Petero wenyene na wenyene kukanyuma ku nkoko ya gatatu byarabaye simvuga ngo niko bigomba kuba ahubwo gusa nuko rimwe na rimwe ntakunda kubelivinga ibintu bibaye ariko kwino nshuro rero ndababwira biratandukanye ko ndabazi benshi muri mwe ndabazi kumbere hari iminsi mikuru yakunda kutubako nkasanga haje abantu atakintu na kimwe ndamuzi ko atanuwo narinzi ugasanga hafi 90% y'abari abo narinzi rero bigaca bintera amakenga nkavugana nibuka ko nigeze no kubaza ikibazo nti igihe nazoba ndi kumwe n'uno muntu muzokomeza guca ntibyatevye makungura yibonye kuvuga ngo rero nukuri ndabwiza ukuri this time murankoreye ikintu kinini nya gose nibaza ko ari mwe mu confirmye mumpaye uburenganzira bwo kuzoza ndaja mu manza impamvu murazi ariyo nukubera ko mwari musanzwe muzi gatari ibintu byanje ariko muratinyuka murabikora hari ikintu mwari mugira mu nyigisho nubwo ngira mutari mwagitegereje nico kintu nizi ugenda umuntu w'abantu niko ndabibonye murakoze cyane murakoze shimye umutima cyane n'umugabo w'icyo twari kumwe ndanamushimira mugabo yari afise ikindi kintu ariko arampisha turabundi nawe wewe twari kumwe ari kumwe barafashe ifoto diko wewe ahubwo n'ikibazo ko aho diko zinkunda amahera hanarinzanye logise vuga ntagira tugira twandika umushinga mu bisanze diko dikashatse yompemukira kandi byokunda kuko dikaramaze kumbona ibintu binkuru jewe akazi karamwega kuruta n'ibindi byose karamwega ko n'ubunyene mvuye nga mfize gahunda yo kuja kumarira scenarisation muri Mart Hotel ndakuva saa 3 room
aho hantu rero no kuvuga kurinda mfata ico kintu ndacice yari yamaze kubona ikintu nkunda cyane ariko rero bijya ndababwiza ukuri ibintu byose tubamwe biratwigisha ikintu cyose kibaye ndiga ngenda nizi ikintu ciza nukuri Imana ibahumugisha muriko mura benshi ndabazi ndamaze kubona imitima yabo si n'ibintu muba mukoze ubwa mbere bamwe tureke no kuba n'ubwa mbere duba dusanzwe dufite ubuzima turiko turabanamo nshashimira cyane n'abandi bantu situ wewe nawe oui surtout abo kuko ni bamwe mu bantu babandi mu bisandasanda bagumye ari babaye Petero beje Petero ndamwemera Anzirisi yaravuze nti bamujanye kandi ntiyamwihakanye rimwe agaca agenda wewe uri wo muri bo reka sindiwe mugabo tubandanye mujanye Imana bahumugisha ubu ndahamya ko murabakunzi nabwo murabafana murabakunzi nawe mwana byanditse ko narakunze no kubivuga by the way murabakunzi mukomeze gico ndabasaba ni kimwe uwo mutima nibaza hata kintu ndabakorera jewe ki deserving akimerita mwe n'ibi bintu hakintu je ndakora Moize niwe dukunda kuba turi kumwe sometime ndambwira nti brother nta kintu ndakora mparuye ivyo numva ashaka gukora nta kintu ndakora cyo tuma mugira munkorera ibintu nk'ibi jewe ibintu byose nota ku mutima fata note ku mutima zirikana ikintu gikozwe nico gituma mutazongona kugira ngo nyene meze jewe biragoye kumbona nasanyutse umugani w'abaganda byanlenze jewe indenze ndicishikira nkitekerereza nkabaza umutima kandi ukabyakira rero uyu mutima muze mu ntihagire ikindi kintu muzowusimbuza je isezerano ryanje ni rimwe nkunda kubwira abantu munyizere byonyene nta kindi trust me ibyo nzoba nshoboye niba ari ibi bikorwa nkora mukabishima ibyo byose ndabivamo kandi noneho hariho n'ibindi byinshi nifuza gukora ibyo bizoba bimerita icyo gihe nihabagiramwe abantu bashima azogira mvuge ni aya iki kintu barakinshimiye n'ibyo naragikoze mugafo now nta kimwe rero nta bindi byinshi ndi buvuge Mana iho umugisha ndabasabye gusa muze muransengera musengere kandi musengere n'abandi dusangiye neza mu mwanya muto ariko je nizera neza yuko ari amahoro nibaza ko tugije gusenga tugasaba Imana ikaduha ikatugira umutima nibaza ko guhindura isi biroroshe cyane kuko niba umuntu umwe ngira ngo niba umuntu umwe yoshobora gukora ikintu kinini bakunda ibaza abantu 100 bagiye hamwe bakagira umutima umwe umva bokora ibiki ko kiza imitima y'abantu tugatuma n'abantu bahezagirwa tugatuma n'imiryango myinshi ibaho ibyo turimo twebwe nitwo turakina amafilme gusa ko turiga n'uburyo ayo mafilme yoshobora kuvamo hezagiro no kugira ngo bari barayikora bana bacu no ku majenerasiyo azoza bagavuga ati abantu babayeho mu mwaka ari kintu bakoze icyo kintu kituragishinga rero saba Imana izabafasha mureke Zenda kugisha kuri abo urazi ikintu neza kugira ngo uvuze ko mushiriye zanze sube shiko sari cha diko abafise uburyo bwose aza guhindukiza ibintu bikaza kuba ukundi kuntu naje niryo kosa nkora ryo kumwizera ariko je suis expose hama rero Imana bahumugisha nta kindi norenza ko nimwe muri intwari ile jambo kuze ntashobora shiriki ntabwo ndarwa
Murabire. Mwe mutanga naye naje ko mubikure muri community ya YouTube. Speechless. Oya baronse madonse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mukora bashikwanza nyakwa. Hama icyambere no gushima Imana mushobora vyose yatumye kwa turi ngaho no munsi. Hama je kubganje tuvuge ngahaye sinova no ikintu mvuga canke ngirane ahantu benshi ngahaye uno munsi kubera icubanye kubera nyakubahwa ino programme ya nyakubahwa uno munsi ahantu benshi ntarinzi twatuvuga ku matelefone muganda abone ngaho uno munsi nyene mwa kuri telefone haciye amezi nk'ata 5 tuvugana mugabo ntazi tuvugana ninde narororoye nk'uko bugejeje umva rero ikintu cyo gushima ni ikintu cy'iteka hama nyakubahwa nsoro tuvuge izina iradukunda Liberty canke izina nsoro tuvuge benshi bari imbo nta barazi ko azorimenya ngo nsoro kwa bamwise nsoro canke bamwise Liberty harabamenye iryo zina kubera ibikorwa vyawe uko ndazi yo tabijya bikorwa benshi bamwe ntibabari ngaho ntibabana kuzi mugabo kubera ibikorwa n'umwete n'urukundo benshi baramenye ati nsoro ninde iradukunda Liberty ninde muno mwanya rero benshi birabatungura ukuntu sinzi hama turagukunda cyane turakubaha kandi nibaza yuko bitazohera ngaha imyaka yacu yose biva n'umutima w'umuntu sinze birahinduka ariko je ndibaza yuko umuntu bose bari ngaha ikintu burya bakifata umwanya muremure kugira bakishikenga kuno munsi uko je ndibuka yuko twari tagiteguye tuvuga yuko twifuza kwifuriza umwaka mushasha ariko bamwe akavuga ati tubwe umwanya nta mwanya dufise abandi tubwe turi kure ariko vyo byiza tuhabaye tukavuga ati umuntu ko yifuza kuba hari turabi kutweranje azoba hari si twenyene hari abantu bari Gitega abantu bari mu Rumonge hari muri Tanzania hari mu Buganda mugavuga ati mama rutahiriza rero tubwe turi muri bake muri benshi baba bashoboye guseruka kugira duserukira abandi hama turagukunda turakubaha hama igimbo haje umuntu akakora ibintu nk'ibi canke hari muri ibi bintu murimo aho bani bibazo byinshi aho n'ibigeragezo byinshi ariko vyose ashobora kugerageza kuvyihanganira kuko ushaka gusanga muri kazoza ashaka kuzoba ari umugambi w'Imana bikazogutuma ejo nk'ijya yejo ushinga intahe ti harabaye tugiye Kristo amen Yesu ashimwe cyane rero mvana umunezero no gushima no gukenguruka hama tuzokoma turi kumwe nawe kuko tutabikunda hama icyo tukwemere ni kimwe gusa ni kuzokoma tugusengera amasengesho nicyo kintu kiruta ibindi vyose je baza kuzokoma tugusengera ibisigaye navyo Imana izovyikorera amen How are you? Yesu nashimwe. Amen. Mukunde. Salamu alaikum. Okay. Hama nanje ndabuze nico mvugaho. Rero
Imana ishimwe kuba twageze hano hantu. Imana yakoze kubona uko twabiteguye ariko byagenze. Ukuri ni ibintu twoshimira Imana cyane. Ntitwabona ukuntu twomutora. Urazimvye. ibyo mwombesha Urazimvye rero ariko hariho umuntu mushobora kuba ngira ngo mwababana ashobore rero kuba ashobora kuba kukwegera agashobora kugutora nawe ukamutora mukunda gutorana cyane hama turakengurutse cyane turashimiye ko nawe wadushimiye Imana iguhezagire turagukunda cyane navuga nkoresheje ururimi rutwigisha aharaho ntabwo nzi cyane ariko ndashima kubwiwe amen Amen. we adore you we adore you we don't say we like you. No, we love you so much. We love you so much. People say we like you so much. No, ntibitesa cyane. Ni nkuko twebwira uwo ari we wese. Ariko we love you so much. Yeah. This moment we set fire. Umuriro abatanyumva nimba hari umuntu atize nimba hari umuntu yoba atumva urwo rurimi rwaje n'indege ariko nashatse kuvuga ati ubu munsi umuyu mwanya twakije umuriro uyu mwanya nyere si byakahise twakije umuriro rero wumve ko tugukunda Mr. Nsoro kukuvuga mu izina nta n'ibyo ntushobora numva nawe uko no kuvuga nta n'ibyo ntushobora uri umuntu you are faithful in all of the time. Yeah. Ibihe byose turagufana tuzama tugufana when turiho tuzama tugufana uvuga turanezerewe cyane nta munsi n'umwe nabona ari bwagaragaze urukundo ndamukunda nukuri avyumve turamukunda muga kubwanje ndamukunda ngakunda birenze ibyo wimagina segigwa cyane muri menshi mfise novuga ayo niyo majambo mfise novuga nk'umufana wawe nk'umwana wawe uri umuvyeyi wacu ibirenze ubufana novuga ko uri umuvyeyi wanje uri umuvyeyi wacu udukurira muri byinshi uduhanura muri byinshi nukuri Imana iguhezagire ikomeze kugukomeza nyene be strong all the time be strong in your works every day everything uze wame ufise umutima nk'uwo biragaragaye ko ubona ko nyene tugukunda nubwo tutoca twishima turazi ko nawe ubibona Imana rero iguhezagire n'umuryango wawe ahuriza wame wishima umenye ko hari abakunzi bawe umukama akomeze kugukomeza twizeye yuko niwakomera ugatera imbere natwe tuzoba duteye imbere turazi neza ko utatwibagira utwamiza hafi ndakunda ikintu akunda kuvuga Mr. Nsoro arakunda kuvuga ati umufana niwe wa mbere nubaha ako kantu karakunda kumotiva iyo ari karakavuga kubera si benshi bakunda kubivuga mbere kubera umufana atahari ibikorwa vyiwe ntivyogaragara ariko kuko tuhari
yaragaragaye ibikorwa vyiwe turabikunda rero Imana ibahezagire ndashimiye na Diko well we like you hey, hey, turashimiye na Fresh TV na Fresh TV yashoboye kudushigikira ikadufasha mu buryo bwo kugira dushobore kuronka uno muvandimwe wacu uno mukunzi wacu Mr. NSORO Papa Mika yego rero turashimiye na Fresh TV yashoboye kudufasha mw'ibi bintu kugira ngo bigende neza naje kubwa ndashimiye wowe se yashoboye gushika hano uwanzimuruye ntarinda hasi aba bose twagiye duhana adresse kugira dutorane Imana ibahezagire na mwebwe murakoze cyane Solo the hero nena kibazo kantu Diko mbona intwari Diko atubera umwana mwiza atugamburukira abidufashamwo ku buryo adufasha n'amayeri y'ingene twomuronka umva Diko kweri respect kweri Imana guhezagiye cyane Sandi muzi ico mumukoreye. Hano basho umutima uzowamane turabakunda cyane. Hanyuma natwe nk'aba mama dusanzwe turi muri iki gikorwa. Mu bisanzwe naho turaba mama uyu mubahwa turamukunda kandi tumufata nk'umuvyeyi wacu nubwo tumusumba. Hanyuma twebwe sinzi umunezero dufise ingene twobivuga. Sinzi ingene twogaragaza muri make. Yani sinzi ingene twobivuga. Ariko turashimiye Imana rugira byose yo yemeye kudushikana kuri uyu munsi hari benshi twari tuze ati ibi bihe hari gihe tutoshikako hari gihe tutoba turi hafi ariko Imana yabikoze. Rero twebwe tugira tugutume ku muvyeyi wacu Premier Ministre wo mu nzu wawe umudutahirize cyane umubwire ko hari abavyeyi bakunda urugo rwanyu kandi tubipfuriza umugisha Amen. umugisha uva ku mutima nyene amahoro wo mwijuru arabizi ko atagahemo karimwo kimwe gusa adukomeze aduha ubuzima ashishikare guhezagira urugo rwanyu ibindi byiza biri imbere turabiteze ko byinshi turabiteze ko uko biri kose Imana izogenda ibikora rero twebwe n'ukuri turashimye turakengurutse turongeye gushimira umumenyesha bakuru wacu hariya Yesu amumpera umugisha urubashwe n'ukuri turaguhaye sinzi ingene twobivuga turagushimiye nukuri wakoze ibintu bimeze neza twarakwituyura twumviriza iyaba nk'abandi wari kutugarako wari kutwimvira ati abo bantu Mbega mufise gute ariko ivyo bintu ntiwavyiyumviriye uratwemerera uradufasha turamuronkanya kubaho uyu munsi rero nukuri turafise ibyishimo turazi abazovyumva ko twahashitse uyu munsi nukuri nabone bazovuga ati kweri bajya abantu ntibari basanzwe ujya munsi wabaye mwiza vraiment rero natwe turashimye nk'inshuti zawe inshuti magara ego ufise ikintu uko uzotwiyumvira ko ikintu cyo cyose tugishoboye turavyemeye ko tuzogikora kandi dushobozwe n'Imana murakoze ama tugire Kristo kandi Yesu nashimye amen mufete musanzwe numva mbuze cyo mvuga benshi hariho abambonye ngaha ijya mbere Sofe nyakubahwa ngahangira aramaze kumbona aranzi hama benshi abari ngaha ngira ngo baba barahuriye nko muri filme academy ariko jewe ndumwe muri bo ndumufana wiwe kandi antuka
twese turafana ariko cyo tutari kumwe sindi muri iyo filme academy naho ndavyifuza cyane bizoshikana kanya gato ariko bizokunda misanzwe nipfuza gushika ngaha menyane na bamwe mu bakunzi biwe kandi nashaka nyene ikintu ca mbere gikomeye nashaka kubona ifoto canke ikintu turi kumwe na Soro Soro wumve ko ndagukunda n'umutima wanje wose ngira n'ubwenge bwanje bwose nukuri kuba nkunda Soro navyisanzemwo aho shobora nko gutora telefone nkumva ikintu ca mbere cyo marirungu aho kuraba ibikorwa vyiwe canke kuraba filme ziwe nkumva vraiment ko nduhutse kandi nta na rimwe mva ku gikorwa ciwe ndavye ntavuze nti Imana umuntu vraiment uzomushoboza uzomushitse imbere ku byo yipfuza Soro n'umuntu wa mbere w'ubwenge kandi w'ubwenge je répète kandi w'ubwenge vraiment bivanye n'ivyo mbona canke n'ibikorwa vyo nkunda kubona hariho basi ingabire afise nawe nashobora kuba atazi zibonwa n'abandi Soro ubahwe cyane kandi ndabisubiyemwo hama abandi twahuye diko nawe nashaka kumubona diko nakubona ku ma TV nkakubona ariko nawe ndakunda ibikorwa byawe cyane kandi nashaka kukubona vis-a-vis ndaryohewe cyane kandi merci beaucoup watumye mpura n'abandi ngaha kandi nkahura na nyakubahwa ngaha iwacu amasoro mutubaramukirize n'abasigaye inyuma turamukirize nyakubahwa kazi hari utiyambo cyane utari abantu babakunda kandi nabone babatasha yakoze ndafisiyereko niba atari ryo muze ko mpinyotse iyi hiveni mwayiguriye uwo yamwayiguriye ntaco kiroroshe aho yavuye muri ni hehe imyaka bya kangahe nefu haruguru ya sitasiyo haruguru ya sitasiyo hagati ya wiki na nefu murakoze yerekwa rihereraho cewa nashakana ninje ngaho no munsi nzi yuko tutamubona kubera ndazi kesha abari bize ndabizi ariko hari ikintu kimwe nagomba mvuge ntagatarazi kubera ko iyo ni ufunuo je nari umuntu akunda gukurikirana ibintu by'ubwenge nyene nkaja nko kurera zose sho nkaraba na cyane ribat nk'iyo ndavye nk'ikiganiro yakoze n'umuntu akora ibiganiro bikeya ariko igihe cyose mbonye nk'ikiganiro yakoze byasaba ko ndacumviza ndakimara kuko amajambo yavuga numva ari ubwenge ico gihe rero nifuza kuba no bandi kumwe nawe ndibuka mvugishije kuri umuntu yagiye ku ndangira ngo nje muri ivyo vya sinema byari bivuye ku kuntu naririmba mu rushengero hama kambwira ndamurungikira ngo ashira kuri YouTube yiwe ngo yari yaragize hama ndamubwira yuko atavyuma bihagije tuwa dufise tugize iki sinzi nkene tuyaze ambwira yuko nshobora kuja muri ivyo bintu kuko ngo iyo mpano ngo ndayifise aho hano rero ndagerageza rero sanga birakunda jewe no kwinjira nashiye kuri fane ndinjira ariko rero nyuma y'ivyabaye kubera ko amajambo y'ubwenge ariyo nari nkeneye cyane urumva umwanya wose twamaranye na Soro urumva je mba nzi yuko ngiye guhura nawe naho tutaba turi muri ako kazi canke iki mba nzi yuko umwanya wose nza kugenda niza akantu nzoba ngiye kw'ishure bisanzwe amashuri yarananiye mugabo mba nzi ko nifite ishure yanje rero nagira ubuntu bukomeye rero je nabandi sindabanka ngo surumva je mba mbona ari abakozi ariko gusa
ndiko ndakurikirana ayo majambo y'ubwenge cyane aho ragera igihe niyumvira ati mbe burya inyuma yo gukina sinema hari hakwiyeho burya n'ibiganiro by'abantu baba artiste bakagira nk'ibiganiro kugira numve ngende ndagira nyamba bande bameze uko ngatoragura byinshi ibintu by'ubwenge gusa ugasanga mbere abandi bantu benshi usanga uri kurakura ibiganiro by'ubwenge usanga tutako tuyakura ngaha mu Burundi kandi bari bakwiye kuba ari abantu benshi nkuko tubafise by'ubwenge rero ndamushimira cyane anyigisha cyane jewe ebana navuga yo kabwa atari ibi sinzi inyuma yo kwiga nkamenya cenzo bamushimira ko yenda mugiye ati urugero umuntu umugabo kandi murakoze cyane ngiye kushimira Nabona umenga na ma emotion mugabo n'umukinyi mwiza mugiye kumubona muri movie tugira cyangwa muri promoting mu hanyuma rero afise izindi program undire mu kurangiza turangize nkuko twatanguye tusenge hama twikebanura. Baba wetu tunakushukuru, tunasema asante na shukurani. Muda huu tumekuwa pamoja na wewe. Sasa Bwana, imekuwa wakati wa ukomo. Sasa tunamaliza kikao hiki. Tunakualika. Tunataka tutoke hapa Baba yetu. Tunaomba utusaidie. Uende nasi, uende na kocha wetu, umsaidie. Sasa Baba, tunakualika mahali hapa. Unajua kazi zetu nazijua na kuzielewa. Naomba utusaidie, sisi hatuwezi, lakini wewe utatuwezesha katika jina la Yesu. Amen. Yewe gayogaye musasa. Sha. Sinzi ko nza kugusaba imbabazi ukundi ariko uzingwitseko. Ivyari mu migambi ndazi ntunabikunda ariko byabaye ngombwa. Sha. Nuko ako kana hereye ko nyene naho nyine wabwirizwa guhera kabisa. Tubabarira nyinshi kuko tutababarira ni. Nta kintu kimwe tuza guhuriza. Nyene nanimbize ubwoba bwishira barana musaza mana yanje biragenda gute. Ariko nakunze ijambo bavuze ati suko tuba tubyanse ahubwo bino bintu biratinyitse. Biratinyitse mugabo. Uno biba bitinyitse nyene urabona double surprise ni ikintu bajya kinatinyitse. Ko uba ufise mu mutwe ibindi bira right ubona ibindi bintu bigutunguye noneho ukabuzanga peut-être ntwari witeguriye guhura n'abantu benshi uhita uzanga uhuye n'abantu benshi kabisa bitewe rero nuko abantu tuba duteye mu buryo butandukanye hariho abantu je ndatinya surprise ewe je urabona ninaco gituma ntapfa kwizera gose ndanka kuntera surprise muhemukire ubushaka ibintu biri nk'imigambi biri clair kabisa birimo transparence. So, kwerekwa urukundo nka runo abantu bakoma amashi kimwe mu bintu babikomeye bidakorerwa bose. Bifata nk'inyungu nk'umunezero udasanzwe canke bigutera ubwoba. Numugisha. Urumva ntuba ari ubwoba buri negatif. Bari ubwoba de sentiment. D'émotion. Ariko numugisha kugira abantu ko rega baranabesha ntabwo ari kwera umuntu abakora ibi bintu. Ahubwo habari hakandi kantu habariho ikindi kintu Imana yagushizeko ikindi kintu gituma umuntu abona je nizerera mu isi bitaboneka mu isi itaboneka hari ibindi bintu nubwo twe tutayibona mugabo ukwemera niko gutuma tubibona haba hari ikindi kintu Imana iri kiragutegurira canka yaguteguriye bavuga ngo hariyo ni ijambo mama wabo ntegeze kwigisha igihe kimwe aravuga ngo iyi Imana aha rero ucubona urukundo rw'Imana ndumva ryaranagufashe muri byinshi uvuze nanje nkuyemo ikintu gisa n'ubuntu kugirirwa ubuntu mugabo kandi canibuka yuko bugiye utaza gukora hari n'umuntu umwe yabivuze mu bariko barakenguruka utaza kuba warakoze utaza kuba ufise ibikorwa hano hanze abantu bakunda sinibaza ko buno buntu bwari kugusanga mu gitanda. Oya ivyo biri clear na Yesu yarabaza ndari umwana w'Imana ugomba kugira ikintu ukora ni Imana yacu iri gifise ni Imana ikora Imana d'action
naco gituma ahubwo Imana ndayishira iramutse ikora amafilme n'amafilme d'action ubona Imana yose ikora amafilme iramutse ikora amafilme yokina amafilme d'action Imana ntivuga cyane Imana ntivuga mugabo ninde mbona ibintu byo kwinekura n'iki Imana ivuga ijambo rimwe igakora ibintu nk'umuriyoni iryo jambo rye ritari rirema ibindi bintu kuvuga rero gukoraho nibyo bizana umugisha gukora c'est le travail qui ennoblit l'homme abafaransa bo niko babivuze rero ibi rero je bica binyereka ko ahubwo rero ngiye gukora cyane c'est un devoir banumva ngomba guhezagira abantu ngomba kunezereza abantu hari mbere je n'ikintu mu mafilme yanje nkunda kubwira abantu ntabwo je nkora amafilme buri gihe kugira nigisha abantu hajya ufise n'indi goal renze kwigisha tuvuye ko ari ku entertaining erega reka nkwereke twebwe twishize mu kabantu bakeneye kwiga gusa no abantu bakeneye kwiga gusa bakeneye kunezerwa gutwenga kwizihirwa kuba relâché kugira relax kuvoyager kujya kuntu duhindura ama locations naho bari ko baratembera voyager donc je rero ikintu kinezera mu bintu nkora mba numva ahubwo ngomba kugwiza entertainment nkagwiza entertainment n'ubutumwa bikajana of course ariko umuntu akizihirwa kanezerwa kai aho muravuze nti jewe ndavye filme ziwe ndaruhu which means nuko harimo entertainment harimo ibintu bitwengeje biryoshe kubona bituma ama sense yawe akora ama reflexe yawe akora mba numva rero ahubwo umuntu ari no mu bantu bambwiye yuko ariko araba ngo ikiganiro cawe nubwo yaba amasaha 2 asanga amenga ari nk'iminota 5 akimara ngo yiga akakimara atwenga ameze neza mwana je mbabaye mu bintu ngo bishoboye bakenga je mbabaye sinzoza guhimitwara abantu binzira karengane ariko baradukurikira zogenda muhira akababaro gahere ngomba kuzana nje gususurutsa abantu bizihigwiye umuntu akurikirana ikiganiro aryoherwe yige yisanzure dusabane ubuzima buje imbere nayo kuza ngaha ngo urumva ngayo nabonye ngo naka yarankubise naka what and what ibintu mani ntibabikeneye ni show after show ni party abantu tugomba kuba party kabisa nayo konsoro uno mwaka uzovuga mu bitabo musa zikomba nibaza nk'ubushobora kumaza amasaha hafi nka 20 utanajyame ariko apana kubera ko babaye mazimisi mikuru buriya hari igihe Imana igusekera Imana igutwengera nijyo n'ijambo nungitse ku muvyeyi Imana igutwengera basanga uri kurahezagirwa ariko ntibisobanuye ko tugomba kwijajara kuko ntibwigera haba ku murango gusa nijoro riraza tugomba kunezerwa ariko tukibuka ko ejo bishobora kubita bitameze uko tugakomeza dusaba Imana ngo idufashe no mu byiza turimo byose tunezerewe tunezerwe muri yo tunababaye byose tubinezererwe mu tubabarire mu Mana kabisa musa ndanakure kuza kuruhuka urakoze ariko ibyawe bagiye bagutuma intasho ndamukirize wa mukobwa wa mutama mu bana nanje uyu munsi uriya ndamuhobera rero sha This is Flash TV. We shine to progress.